iyi modokari murabona yuko yari kwica ahantu hagoye. Amabarabara nk'aya urayasanga mu misozi, ukabona n'ibarabara rigoye gucamwo. Aha amapine bariko arazunguruka wabaye nka bikanka. Ngaha ushitse ngaha icuya kirakubirana. Imodokari urashobora kuyishiramwo igitesi kimwe c'umuzagazaga ikanka. Rero iyo uriko uranyonga imodoka hari igihe ishobora gushaya, canke naho igapfa icuma kanaka, canke naho igaheramwo igitoro. Bimwe bita pane bete. Aha rero iyo bigenze uku ugashiramwo umucanwa bikanka, ugashiramwo traction ico bita 4 wheel bikanka, haba hasigaye aho urondera ico bita man power. Haba hasigaye aho urondera abantu bagufasha gusunika iyo modokari. Murabona yuko aba batipe bariko barakorako, bariko barasunika imodokari. Ishobora kuba yagize ikibazo kimwe muri vya bindi nababwira. Muribonera ko iri barabara ritoroshe na gato. Abantu ni bipawa, bamwe bimba ivu, bati ngaha turayisunika tu. Murabona n'iyindi yari yashaye, abantu bariko barakorako, bariko barasunika. Hanyuma mu nyuma murabona yuko bariko baratwenga, banezerewe, bahana high five. Hari akantu gatoya ngoma ndabereke kuraba bariko barasunika imodoka. Abandi bariko barasunika imodokari, icuya cabize. Uyu muntu muramubona nashizeko irangi ritukura. We murabona yuko ariko arijandajandira, abandi badahema no guhema bariko barasunika imodoka. No kuri iki gicapo murabona ko hariho abantu bariko barakora, abantu bariko barasunika imodokari. Murabona kuri ino foto ko abantu bamwe bariko barakora basunika, abandi nabo babiri murabona yuko bibereye mu vyabo batazi n'ivyo ari vyo. No kuri iyi murabona ko ku ruhande go hirya hariho abantu bariko barirorerera gusa. Uwundi mugwi nawo murabona yuko ari uwabicariye mu modokari, abandi babize icuya ntibagihema no guhema, impemu zaheze. Abandi nabo bariko baritwengera ati sunika twirira umunyenga, sunika wamaye inka. Mumbonera abantu bari hejuru bari bandegano. Ibi bintu birakunda kugirwa rero n'abagore canke abakobwa. Imodokari gapfa ishobora kubitobotsa ipine canke igize ikindi kibazo, abantu bakavamwo bagasunika, abagore nabo bakigumiramwo bakaguma birira umunyenga. Bati ko mudasunika, sunika imodokari gende, nawe bibereye hejuru. Ico nagomba mvuge sinikindi, mu buzima turahura n'ibitugora, turahura n'imiyaga, turahura n'intambamyi mu vyo tuba turiko turakora. Ariko hariho abandi babonye izo ntambamyi baca banyaruka, baca babanguka kugira ngo bashobore kugira ico bakoze mu ntumbero yuko urugendo barimwo rubandanya neza. Bagasunika, bagasubira bagasunika, bati aha ni mpaka dushitse iyo twari tugiye. Voilà, abandi nabo bibereye mwiraha, murababona hejuru, abandi ku ruhande. Ariko mundabire umwete w'aba bantu, mundabire ibikorwa vyabo. Bati imodokari tubwirizwa kuyisunika tu. Abantu nk'aba rero babangukira gutabara. Abantu nk'aba bagira bati uko bigenda kose ibintu ntibishobora kunanirana, twebwe turi ngaha dutegerezwa gukora ico dushobora cose kugira ngo urugendo twarimwo rubandanye. Murabona ko bariko barabikora n'umutima mwiza, batidoga, batariko barasiganya abari hejuru ngo oya, ngo mbere mwase kururuka natwe ntidusubira kuyisunika. Bati dusubira kuyisunika ari uko mwururutse. Ko
murabona ko bariko barabikora neza, bakayisunika n'inguvu zose, atakwidoga, atakubwira shoferi ngo shoferi, aba bantu batururutse ngo bayivemo twe ntidusubira. Abantu nk'aba rero nibo bita destiny helpers. Aba destiny helpers mu gifaransa babita aide du destin. Mu kirundi n'abantu bitanga kugira ngo ushobore gushika ku ndoto zawe, n'abantu bagufasha, n'abantu batahura intambamyi canke ikibazo ufise, n'abantu uri mu kibazo canke werekanye ko ufise ikibazo bagira bati twofasha gute? Ipine ryavuyeyo, ati je ndazi gukora ipine, reka mfashe. Igitoro caguheranye, ati jerekana uzuze reservoir. Imodokari ntidemara kubera battery ishaje, ati reka je ngure battery. Ukaza ubona umwe wese azanye intererano yiwe kugira ngo urugendo mwarimwo rubandanye. Abantu nk'aba rero urabakeneye mu gihe ufise indoto wifuza gushikako, ntushobora kuzishikako udafise abantu nk'aba. Ugomba usenge, usubire usenge gute ngo Imana igufashe. Iyo Mana mu kugufasha izocisha muri aba bantu, izokurungikira aba bantu. Imana ntuzoyibona yururutse iva mu ijuru ngo ije kugufasha gushika ku ndoto zawe. Haba namba. Imana ica muri baba destiny helpers. Bataha naho bigenda gute, ubwirizwa kubandanya. Dufuma twambara ishashe mugabo igikorwa kibandanye. Nimba ufise indoto usengera gushikako, usenge usengera namwe n'aba bantu. Ntushobora gushika ku ndoto yawe utagira aba destiny helpers. Umurongozi ashitse mu kibanza kanaka ategerezwa kuba afise aba destiny helpers. Uwashitse Buraya, uwashitse muri Amerika, uwashitse muri Australia yari afise aba destiny helpers. Yesu kugira ngo akore igikorwa yari afise, igikorwa yaraje gukora ku isi, yakeneye Yohana kugira ngo abanza avuge yuko hari uwundi muntu adasanzwe aje. Nuko rero mu gikorwa kanaka kiba kiriko kirakogwa, hanyuma ukabona harimwo intambamyi, hari ico ushoboye gukora ntugikore, hari inyishu ushobora gutanga ntuyitange, abandi bagakora kugira ngo igikorwa kibandanye neza, nawe ureza amaboko uri kuritwengera, uriko wirira umunyenga gusa, abandi basunika nawe babwira uti sunika ahubwo, sunika neza nani. Mugabo wewe atacu uri kurakora. Imbere yuko usaba Imana ngo iguhe aba destiny helpers, iguhe abagufasha, mbega wewe uri mu destiny helper? Hari ico uri kurafasha abandi? Hari ico uri kurakorera abandi? Voilà, umukozi w'Imana akeneye aba destiny helpers. Umurongozi akeneye aba destiny helpers. Umushomeri akeneye aba destiny helpers. Igihugu gikeneye aba destiny helpers. Iki ni cigwa gihambaye wampaye inka. Ntusuzugura aba destiny helpers. Mvuze aba destiny helpers nagisiguye mu kirundi nabo bantu bagira ico bakoze kugira ngo ushike ku ndoto zawe. None hajyaga ntuze mwomenyera rinde adakeneye aba destiny helpers. Ikibazo rero gica kiza, ni gute wokwatira, ni gute wokwega abo ba destiny helpers kugira ngo bagufashe gushika kuri izo ndoto zawe? Bameze gute? Bari ubwoko bungahe? Nimba ukeneye aka kabanga wampaye inka, nta handi kaze mu ishure ry'abarundi bose, aka kajede nakumuzagazaga. Mu kirundi baca umugani ngo bibwirwa benshi bikumva bene vyo, ngo kandi ukebura uwumva ntamara ibinonko. Andazi ko abanyeshure baciye ubwenge
iki cigwa bagifashe nkama. Aha naho nogomba nkagarukiriza ngaha. Abanyeshuri baciye ubwenge ubutumwa babwumvise kera. Mbere reka ngarukirize ngaha. Imana nibahezagire mwese. Reka twibananirize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose akazi kiwe, ariko twebwe turamuhaye kaze nini cyane. Kandi ntimwibagire kugira subscribe, j'aime na partage. Ntimwibagire za tariki 12 z'ukwezi kwa kabiri igihe cy'isaha 1 aho tuzoba turiko turabereka ingene twogaruza umunezero Satani yatunyaze. Urakeneye aba destiny helpers kugira ngo ushobore gushika kuri izo ndoto zawe. Naho wowe ufise vewiti yasaze wanguhura bakeneye kanihorere.